Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahera muri kurikirana mu mpano zina z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira intambara iri kwirahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse muri ano makuru nyine turababwira havugwa ku mugabane wa Buraya, turababwira n'ayavugwa muri Amerika ndetse no mu Bushinwa, turababwira n'ayavugwa muri Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru, ndetse muri ano makuru turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Tukaba tugeze mu kwezi kugira gatandatu intambara itanguye hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Mu co Urusiya bwise special operation, aho igisirikare ca Vladimir Putin cagavye ibitero ku gihugu ca Ukraine. Igihugu c'Urusiya kikaba cagavye bino bitero kivuga ko kigiye kwambura ibigwanisho igihugu ca Ukraine ngo byari bangamiye umutekano w'igihugu c'Urusiya ngo byari byavuye mu burengerazuba bw'isi. Maze rero intambara ibiratanguye, intambara ikibandanya n'uno munsi, ndetse intambara ikaboneka ko atasinye na ntoya yo guhagarara igifise. Rero biboneka ko kandi muri kino gihe igisirikare c'Urusiya kiriko kiratera imbere gose muri iyo ntambara, aho biboneka ko igisirikare c'Urusiya congeye gufata ibindi bice. Mu kanya turababwira ibindi bice bishasha igisirikare c'Urusiya caraye gifashe. Igisirikare c'Urusiya rero cari gifashe ibice bibiri, kandi ibice vy'ingenzi cane gose ku butaka bwa Ukraine. Igice ca mbere ni igice cyo mu karere ka Kherson, aho igisirikare c'Urusiya cafashe ikigo kinini cane gose, ikigo c'umuyaga nkuba catanga ndetse umuyaga nkuba mu bihugu vy'Uburayi, ndetse umuyaga nkuba President Zelensky akaba yari yawemereye kuha ibihugu vya Burayi byose. Akandi gace rero karaye gafashwe kandi na gace ka Donetsk, aho ndetse n'umuvugizi ndetse nako umukuru w'igisirikare ca Ukraine yamaze kumenyesha ko kano gace kafashwe. Ariko rero umuvugizi w'igisirikare umukuru w'igisirikare ca Ukraine nako yahise amenyesha ko ngo ikiraro cyo muri kano gace ka Donetsk mu gisirikare ca Ukraine cagisambuye kugira ngo igisirikare c'Urusiya ntikibandanye gifata ibindi bisagara byo muri kano karere. Akaba yanamenyesheje ko ngo igisirikare ca Ukraine kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo gisubize inyuma ingabo z'Urusiya zimaze gushika muri kano karere, ndetse aho biboneka ko ingabo z'Urusiya zishobora kubandanya vuba zikambuka ndetse zigafata ibindi bisagara mu gice ca Kharkiv. Ndetse igisirikare c'Urusiya kikaba canagavye ibindi bitero ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ibitero vyagabwe ku mugwa mukuru wa Kiev bikaba vyasambuye ishure ry'indege za gisivile, aho rero universite y'ishure z'indege z'abasivile yasambuwe n'amamisiri yatewe n'igisirikare c'Urusiya. Iyi shure ikaba iri hagati na hagati neza mu gisagara ca Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine, aho biboneka ko hari hamaze hafi indwi zitatu zose igisirikare c'Urusiya kidatera muri kino gisagara. Ariko rero n'igisirikare ca Ukraine naco cagavye ibitero mu turere dusanzwe tugenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya muri kano karere ka Donbas region, aho ndetse umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amazi Igor w'Uburusiya yamenyesheje ko ngo mu bitero igisirikare ca Ukraine cagavye ngo cishe abafungwa 40 b'abanya Ukraine, ndetse bari basanzwe nyene bafunzwe n'igisirikare c'Uburusiya. Aho yamenyesheje ngo ibitero bakoze ngo babikoze mu karere kari gasanzwe karimo prison y'abafungwa bafatiwe ku rugamba b'abanya Ukraine. Bamenyesheje ngo igisirikare ca Ukraine ubwaco nico cihekuye ngo cishe abafungwa bashika 40 bari bafungiwe muri kano karere, aho ngo cateye amamisire yo mu bwoko bwa HIMARS. Amamisire akaba igihugu ca Ukraine carahawe n'igisirikare ca Amerika mu minsi ya vuba. Ibiro bikaba vyamenyeshejwe ko ngo ibitero vyakozwe mu ijoro n'ama misile mu bwoko bwa HIMARS ngo yasambuye ico kigo cari gifungiwe mu abasirikare b'abanya Ukraine bafatiwe ku rugamba, maze bashika 40 ngo baca barapfa, abandi benshi cyane bakaba barakomeretse. Igisirikare c'Uburusiya kikaba camenyesheje ko ngo cahise kibungururira za mu kandi gace. Rero ibi bikaba vyamenyeshejwe ngo Ukraine ntizorondere bano bagwanyi kuko niyo ubwayo yabishe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero reka n'ubundi tuyabandanize hano nyene muri Ukraine, ariko harabera imigwano iriko irahuza igisirikare c'Urusiya n'igisirikare ca Ukraine. Igisirikare ca Ukraine rero kiriko kiriyegeranya mu mpande zose zo muri tuno turere twa Kharkiv ndetse no mu karere ka Donbas region, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kirashaka kwigizayo ingabo z'Urusiya zigose kano karere. Ariko rero biboneka nkuko bitoroshe, aho ingabo nyene za Ukraine ziri muri kano karere zimenyesha ko nubwo zifise
ibigwanisho bishasha vyavuye mu burengerazuba bw'isi ngo igisirikare c'Uburusiya kiracafise inguvu kubarusha ngo ariko rero ngo nubwo biruko ngo ntibacika intege ngo ico biyemeza ngo nuko bazohemuka birukanye ingabo z'Uburusiya zikava ku butaka bwa Ukraine ngo maze igihugu ca Ukraine kikongera kwigenga nkuko cari kiri. Bano basirikare rero bariko begeranya ibigwanisho ndetse bikaboneka ko abasirikare ba Ukraine batanguye gukoresha ngo ibigwanisho vya kera cyane gose bakoresha mu gihe ca Soviet Union mu ntambara yahuje ibihugu vya Soviet Union ndetse n'ibihugu vy'Ubudage. Bino bigwanisho rero bakavuga ngo nubwo bitagira kure cyane nkuko bivugwa n'abano basirikare ba Ukraine bavuga ko ngo nubwo bitatera kure cyane gose ngo ariko rero biriko birabafasha kwigizayo abasirikare b'Uburusiya bariko batera muri kano karere ngo barakora uko bashoboye kose ijana n'umurango kugira ngo bahagarike ibitero bikomeye cyane vy'igisirikare c'Uburusiya kiguma kigira muri kano karere. Bakanamenyesha ko ngo bahamagarira aho wese yifuza kubashigikira ndetse no kubafasha ndetse ngo nabo bose bifuza kuja mu gisirikare ca Ukraine kuza gufashanya n'ingabo za Ukraine ngo mu kurwanira ubusugire bw'igihugu ca Ukraine ko bogenda bakabafasha kandi barashima abamaze kubafasha bose ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba biriko birabafasha muri kino gihe ngo kitoroshe cyane gose ku gihugu ca Ukraine. President Zelensky nawe nyene rero yongeye kumenyesha ko asaba ko ibihugu by'uburengerazuba ngo byokongereza ibigwanisho ndetse akanasaba ko bonamuha n'indege za gisirikare ndetse ngo n'ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose biboneka kuko biboneka n'ubwo bamuhaye ibigwanisho bikomeye byo mu bwoko bwa HIMARS ngo n'ubu haracari agahaze ngo aho igisirikare c'Uburusiya n'ubu gifise inguvu kurusha igisirikare ca Ukraine. Ahamenyesha ko ngo byoba vyiza ko yoroswa ibindi bikoresho bikomeye cyane gose kugira ngo yigizeyo abasirikare b'igihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga nyene aya makuru yo muri kano karere, igihugu c'Uburusiya ku itariki 31 zo kuno kwezi kiriteguye gukora parade ndende canke imyimenyerezo canke ukwerekana ibigwanisho byo mu mazi bafise. Ibi rero bikaba bivugwa ko na President Vladimir Putin ubwiwe azokwitabira bino bikorwa byo bizobera mu mazi, aho bivugwa ko amato y'intambara y'Uburusiya ndetse harimwo n'afise ubushobozi bwo gutera amamisiri ya nucleaire ashika 40 azoba ari muri kino gikorwa n'indege nyinshi za gisirikare. Ibi rero nkuko vyamenyeshejwe na Kremlin ibiro bikuru vya President ko President Vladimir Putin ubwiwe hazokwitabira bino bikorwa. Amato rero y'intambara y'Uburusiya yatanguye kweganiza ahazobera bino bikorwa mu mazi y'Uburusiya hafi mu karere ka Petersburg, hakaba ariho ngo hazobera ino bikorwa bizoba ku tariki 31 zo kuno kwezi. Ngo basirikare barenga ibihumbi 35 bazokwitabira bino bikorwa, hazo harimwo n'indege za gisirikare. Indege za gisirikare ntizamenyeshejwe igitigiri cyuko zizoba zingana, ariko amato y'intambara yamenyeshejwe ko amato y'intambara zobashika ku mato 40 harimwo n'amato afise ubushobozi bwo kurasa amamisi ya nucleaire n'andi mato yose y'intambara igihugu c'Uburusiya gisanzwe gifise muri kino kiyaga ca Black Sea ndetse no mu bindi biyaga byose bikikuje igihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Aya makuru yacu reka tubananize mu bihugu vya Buraya. Ibihugu vy'Uburayi biragiramiwe n'ivyago bikomeye cyane gose nyuma yaho igihugu c'Uburusiya n'ubu kirasubira gutanga ibitoro nkuko vyari bimenyerewe ndetse na gaze ku rugero rwari gwitezwe n'ibihugu vya Buraya. Uburusiya rero ukaba buriko uratanga gaze ku bice 20 byonyene kwijana, aho ayandi matiyo abiri yo kuri Nord Stream 1 igihugu c'Uburusiya n'ubu cayugaye kitarasubira kuyugurura, aho kikimenyesha ko hari ibikigoranye mu buhinga bw'ivyuma kuri ino miringoti yayisanzwe itwara ibitoro mu bihugu vya Buraya. Rero Uburusiya bukimenyesha ko buriko bugisubiramwo guhinyanyura ivyino miringoti, maze Uburusiya bukabumenyesha ngo ariko ko inyuma yuko bukoze hino miringoti ngo buzosubira kurekura ibitoro. Ngo rero ngo ntibabigire ngo ntibafatanye n'ivya politiki ko Uburusiya bushaka guhana ibihugu vya Buraya, kuko Uburusiya ngo ntibushobora kureka gutanga ibitoro ndetse na gaze mu bihugu vya Buraya ngo nkuko vyazemeje nkuko amakontra yabo avuga. Ngo ariko rero ngo nuko hari kino kibazo cyo guhinga bw'ivyuma kuri ano matiyo, ngo ariko rero ngo aho bizokemukira kino kibazo ngo Uburusiya buzohita bwongera gutanga ibitoro ukuri kwamye na gaze mu bihugu vya Buraya. Turabandanya n'amakuru nyene tukiri nyene mu bihugu vya Buraya. Umukuru w'igisirikare c'Ubwongereza hamenyesha ko ngo igisirikare c'Ubwongereza gikwiye kongerezwa amafaranga hanini n'amashinga amateka y'igihugu c'Ubwongereza, aho yamenyesheje ko ngo nk'igihe igihugu c'Ubwongereza coja mu ntambara n'igihugu c'Uburusiya ngo igihugu c'Ubwongereza ngo mu
ngo mu ndwi zitatu zonyene ngo coba caherewe n'ibigwanisho gifise mu bubiko. Aho amenyesha rero ko igihugu c'Ubwongereza ngo gifise ibigwanisho mu bubiko. Abakritika rero umugambwe uri ku butegetsi batavuga rumwe na leta y'Ubwongereza bavuga ko ngo ahubwo ibigwanisho mu vyari bihari ngo nuko igihugu c'Ubwongereza ngo ciyibagiye ngo gishinga gutanga ibigwanisho ku gihugu ca Ukraine ngo kikibagira ko naco nyene gishobora guterwa kititeguye. Ngo rero ngo ivyo umuvugizi nago ngo ivyo umukuru w'igisirikare ngo ariko haravuga ngo vyobazwa umugambwe uri ku butegetsi ngo nibo uri kurafinatisha ikibazo c'umutekano ngo kwita ku mutekano w'Abongereza ubwo muri rusange ngo kiriko kirita ku mutekano w'igihugu ca Ukraine. Tukiri nyene mu Burayi igihugu c'Ubujerumani cemeye guheba ikibuga c'indege ca kera kugira ngo cakire impunzi z'abanya Ukraine. Impunzi z'abanya Ukraine biboneka ko ziguma ziyongera buri munsi muri bino bihugu byose vyo mu Burayi. Aho ibihugu rero byose vyegereye igihugu ca Ukraine bimaze kwakira nibura ngo impunzi zirenga miliyoni 2.5 zahunze ingwano iriko irabera mu gihugu ca Ukraine. Igihugu c'Ubujerumani rero cabonye ko ngo atakundi co bigira cemeye kuba kirahagaritse ibikorwa byose vyabera kuri kino kibuga c'indege ca kera, maze rero cihitamwo kubaka amakambi y'impunzi na cane ko kino kibuga c'indege gwako indege z'abasivile gusa. Rero igihugu c'Ubujerumani kaba cahagaritse ibikorwa byose burundu vyakorerwa muri kino kibuga c'indege maze kihakirira impunzi z'abanya Ukraine. Aho biboneka ko ikibazo c'impunzi z'abanya Ukraine mu bihugu vya Buraya cabaye ndanse, aho impunzi nyinshi cane gose ziguma zisukira uko bukiye ko bwije zishaka zihunga intambara iriko irabera mu gihugu ca Ukraine. Turabandanya nano makuru. Tuve ngaho rero dusimbire hakurya tugende muri Amerika. Igihugu ca Amerika ngo coba kiriko gishaka kugiranira ibiganiro n'igihugu c'Uburusiya ngo barabe na cane aho igihugu ca Amerika kivuga ko gishaka ibiganiro vya mbere ko vyoba ibiganiro vy'uko igihugu c'Uburusiya cobaha abafungwa babiri basanzwe barafatiwe mu ntambara muri Ukraine baba masenari ko basubiza igihugu ca Amerika. Amerika nayo higatanga umukinyi umwe wa basket yarasanzwe ari muri Amerika akaba yagirijwe nawe yapfunzwe yagizwa ko yari umukozi w'iperereza w'igihugu c'Uburusiya, akaba rero nawe amaze igihe afungiwe muri kino gihugu ca Amerika. Ariko rero Uburusiya ntiburigera bwemera ko bwotanga abantu bamasenari babiri bafatiwe mu gihugu ca Ukraine kugira ngo beshanje n'uyu avugwa ko yari umuspayi w'igihugu c'Uburusiya. Ariko rero hari ibiganiro vyitezwe kuba kuri uyu munsi ni hagati ya Secretary of State wa Amerika ndetse n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Lavrov w'Uburusiya. Aho rero baza kuganira ku byinshi ntibijanye n'imigenderanire y'igihugu ca Amerika n'igihugu c'Uburusiya. Ivyo bazoba bagize ko tuzobashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma, kuko ikiganiro cabo kiza kuba uno munsi mu masaha ataramenyeshwa. Tuzobabwira rero hanyuma ibizoba vyavuye mu biganiro baza kugirana abana bategetsi babiri. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero ngaho nyene ariko tugwe muri Amerika. Hagati rero ya Amerika n'Ubushinwa n'ubu icuka n'ikibi cane gose, ndetse aho rero biboneka ko n'igisirikare c'Ubushinwa cahagurutse, aho umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi w'Ubushinwa Generale Koiko yamenyesheje ko igisirikare c'Ubushinwa citeguye guhangana n'igisirikare ca Amerika mu gihe igihugu ca Amerika cobandanya cica amatwi kuvyo igihugu c'Ubushinwa kiriko kirasaba. Aho yamenyesheje ko igisirikare c'Ubushinwa kizokora ibishoboka byose gihagarike urugendo rwa Nancy Pelosi. Rero umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika ariko ruteye akajagari cyane gose urugendo bashaka kugira mu gihugu ca Taiwan. Ubushinwa rero bukaba budashaka ko buvana gatoya ivyo runo rugendo, aho bivuga ngo koba ari kuvogera ubutaka bw'igihugu c'Ubushinwa, ndetse ngo bikaba byo kwerekana isura mbi cyane gose ku gihugu ca Taiwan, ngo igihugu ca Taiwan co hava kibona ko gikomeye cyane gose kurusha igihugu c'Ubushinwa. Rero Ubushinwa bakaba butavyifuza na gatoya. Tubutse ko ku munsi w'ejo twababwiye ko Ubushinwa bwarungitse amato y'intambara mu kiyaga Chinese, ndetse n'igihugu ca Amerika naco gihita kiyongeka ubwato bw'intambara bukomeye cyane muri kino kiyaga kugira ngo base nuko baterana ubwoba muri kino kiyaga. Ariko rero biboneka ko n'ubu ibintu bitarahumura. Umuvugizi wa Perezida Biden muri White House yamenyesheje ko ngo Perezida Biden ntaco afise cyo kubikora ko, kuko ngo atariwe atanga amategeko, atariwe aha amategeko inama nshingamateka. Yavuze rero ngo ibiro by'inama nshingamateka birigenga ngo kubwiwe, ariko ngo yari yifuza ko runo rugendo rutoba rwa Nancy Pelosi rutokorwa. Ariko rero ngo Perezida wa Amerika nta bubasha na bumwe afise bwo guhagarika
guhagarika urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka ndetse ngo n'umushingamateka wari we wese kuko ngo inama nshingamateka irigenga ukwayo n'ubutegetsi nabwo bukigenga ukwabwo ariko rero akaba umuvugizi wa perezida Biden yamenyesheje ko ngo nta official communication canke ngo nta tangazo rivuye mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka ry'ukuri rajigwa ahabona ko Nancy Pelosi azogira runo rugendo muri kino gihugu ca Taiwan. Biriko biravuga nuganwa ko kubera abategetsi benshi b'Amerika bariko barasaba ko no rugendo ruhagarika ndetse harimwo n'ibiro by'igisirikare gikuru bya Pentagon byasavye ko Nancy Pelosi yobangira ivya no rugendo ndetse n'abahanuzi mu by'umutekano ko runo rugendo rushoboka ko Nancy Pelosi yoruheba mugabo ubwiwe ndetse n'ibiro vyiwe bikaba bitaratangaza ko runo rugendo ashobora kuruheba. Turabandanya n'ano makuru yacu tuve muri Amerika. Tuve muri Amerika rero dusimbire muri Korea ya ruguru. Muri Korea ya ruguru rero inyuma yaho Perezida Kim Jong Un hirya y'ejo amenyesheje ko yiteguye kuba yotera Amerika ndetse na Korea y'Epfo mu birori vyari aho Korea yari iramutse ihimbaza imyaka 55 imaze ivuye mu ntambara n'igihugu ca Korea y'Epfo ndetse na Amerika yashigikiye Korea y'Epfo. Akaba rero Kim Jong Un yagirije igihugu ca Amerika aho cagiriza ko ngo ibikorwa vya Korea ya ruguru ngo ivy'imenyerezo ya gisirikare ngo Amerika ihita bizangura bifata nk'iterabwoba ngo biro biboneka ko ngo ari kwigenza kwa Amerika ngo kuko igihugu ca Korea ya ruguru kirafise uburenganzira bwose bwo gukora imyimenyerezo ya gisirikare ngo yaba ndetse yo gutera amamisire y'ubwoko bwari bwo bwose ngo kubera igihugu ca Korea ya ruguru kirigenga nk'ibindi bihugu byose. Akaba yavuze ngo abanyamerika ngo ni nk'abana bahiye mu kwaha ngo batagira aho bafatwa ngo bigenza ku mpande zose. Akanamenyesheje ko rero ngo igihugu ciwe kiriteguye ku buryo bwari bwo bwose bwo guhangana n'igihugu ca Amerika ndetse yavuze ko ngo n'ibigwanisho vyo mu bwoko bwa nucleaire vya kino gihugu ngo biri tayari kuba byo koreshwa mu gihe igihugu ciwe cotegwa n'igihugu ca Amerika. Igihugu ca Amerika naco caciye cishura vyavugaho cyamije ndetse ko giye gufatira ibindi bihano bishasha igihugu ca Korea ya ruguru n'igihugu ca Korea y'Epfo naco nyine cyahise kimenyesha ko citeguye kuba co hangana n'igihugu ca Korea ya ruguru ndetse habavuze nabo nyene ko amamisire yabo yiteguye ndetse gusambura Pyongyang. Ibi rero biboneka ko icuka kibi kiriko kirabandanya kwiragira muri kano karere. Bibutse ko muri umwaka uheze ari umwaka igihugu ca Korea ya ruguru catestinze amamisire menshi cyane gose kurusha indi myaka. Bivuga ko catestinze amamisire yo ashobora amamisire yambuka imipaka yo bitama ICBM arenga 35 ndetse igisirikare ca Korea ya ruguru byitezwe ko muri uku kwezi gishobora gutestinga kandi amamisire yo mu bwoko bwa nucleaire. Ibi navyo rero ngo imisire ya nyuma yo mu bwoko bwa nucleaire kino gihugu ca Korea ya ruguru kikaba cyayitestinze mu 2017 ariho cyahise gifatirwa ibihano byinshi cyane gose kugera kino gihe kikaba igihugu ca Korea ya ruguru kiza wa gatatu mu bihugu vyafatiwe ibihano ku isi cyane gose. Ubetse ko igihugu ca mbere ubu cyafatiwe ibihano byinshi cyane gose ari igihugu cy'u Burusiya hagakurikira igihugu ca Iran ubu naho rero ubwa gatatu hakaza igihugu ca Korea ya ruguru. Igihugu ca Korea ya ruguru rero biboneka ariko ko atabwoba na bukeya gifise. Ibirori rero byabereye Pyongyang byari ibirori bishagiye cyane gose harimo indege za gisirikare ndetse n'ijambo ry'uburakari rya Perezida Pyongyang ryasozereye bino birori. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve Pyongyang rero dusimbire ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Kongo niho neza tugiye. Igihugu ca Amerika kirasaba igihugu ca Kongo kubahiriza inzego za MONUSCO ziriko zirakora akazi kazo mu gihugu ca Kongo, aho kivuga ko rero igihugu ca Amerika ko gisaba igisirikare ca Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo gukingira inzego za MONUSCO. Biboneka ko muri no misi aba hari mu myerekano mu karere ka Goma ko babangamiye cyane gose ibikorwa by'inzego za MONUSCO, aho tumaze kwabwira ko habashika batatu mu abasirikare ba MONUSCO bamaze gupfira muri no migumuko iriko iragira n'abanyagihugu ba Kongo. Abanyagihugu ba Kongo biyamiriza zino nzego za MONUSCO ziri mu gihugu ca Kongo zihamaze hafi imyaka 22. Abanyagihugu bakavuga ko zino nzego ataco zimaze mu gihugu ca Kongo, abantu baguma bapfa nk'amasazi. Zino nzego z'abasirikare benshi cyane gose bagwiriye muri kano karere ataco bariko barakora, ngo birababaje kumva ngo inzego za MONUSCO zivuga ko atabushobozi zifise bwo guhangana n'imigwi igwana mu gihugu ca Kongo, kandi ngo ari inzego
ari inzego mpuzamakungu ngo zifise ubushobozi bwose rero ngo abanyagihugu ba Kongo bashaka kwicungira umutekano ngo zino nzego ntibazikeneye rero umuvugizi secretary of state of America amenyesha ko ngo arashima akigoro ka leta ya Kongo ngo ko kugerageza gukurikirana aho bose bafashije imyerekano kugira ngo itangure kandi ikaba Amerika izoshigikira igihugu ca Kongo mu gufasha gukurikirana abo bose bazokwagirizwa ariko rero akaba yanamenyesheje kandi ko ngo n'abanyagihugu ba Kongo barafise uburenganzira bwo kugira imyerekano ngo ariko rero bagira imyerekano itarimo akajagari itarimo kwikubure itarimo guturira no gusambura amazu ndetse no guhitana ubuzima bw'abasirikare ba MONUSCO tuve rero muri ico gihugu ca Kongo dusimbire mu gihugu ca Tunisia mu gihugu ca Tunisia muri indwi iheze baremeje baratoye ibwizwa shingiro bishasha aho baritoye ngo hafi ku bice 70% ry'abatoye ariko rero ino bwizwa shingiro ryahinduye riha uburenganzira perezida wa kino gihugu ca Tunisia ububasha bukomeye cyane gose ndetse bwo kwirukana na ministri wa mbere n'abandi bategetsi muri leta uko abishatse itegeko rero rikaba ritavuzwe ko rumwe aho rivuga ndetse bavuga bari bako perezida azohita atangura gukoresha ubutegetsi bwiwe nabi inyuma yaho rino tegeko ritorewe ariko habitabiriye gutora rino tegeko bakaba bari bice 35% biboneka rero ry'abatora bose muri kino gihugu ca Tunisia biboneka rero ko abanyagihugu batitabiriye kuko na cyane ko bari batewe akamo n'amashira hamwe hadaharanira inyungu za politike kutitabira ano matora ariko rero nubwo abanyagihugu benshi cyane bose batitabiriye ano matora ariko rero ibwizo shingiro ryaratowe kandi ikaba rigiye guca ritangura gushirwa mu ngiro imbere y'uku kwezi inyuma y'uku kwezi aho rizojanwa mu nama nshingamateka ikaritira kw'igikumu maze rigaca ritangura gukora naha rero ruciye turangiriza hano makuru yacu turaza gusubira mu makuru yandi yacu hanyuma mushikare kugira ibihe byiza Imana shikare kwazima mugire partage na share na comment na like mwakoze cyane kudukurikirana